Ego reka duhere kumbure ku kibazo kijanye n'ibihe turimwo, ibihe vy'amatora mu Burundi. Mbere yuko nja ku bindi bibazo, nateguye ibibazo bitari bike. Ikibazo c'amatora muri kino gihe mu Burundi, mugambwe MSD mwebwe mukivuga ko iki ni urubanza rubaraba canke ntirubaraba? Oh, sinzi amatora muriko muravuga yariyo mugabo ari ary'amatora yo mu Burundi ajya se amatora MSD yavuze kuva kera yuko igihe cose amatora azoba atunganywa na CNDD-FDD yonyene ukwayo, abarundi iyindi migambo itarimwo mu itunganywa ry'ayo matora, ayo matora ntazoba ari amatora. N'amatora CNDD izi uwuzotsinda ni CNDD yonyene, si higanwa n'abarundi bonyene barabizi ko baja no muri ayo matora ku gikenye, ko nta matora ari mu Burundi, muri make nta matora azobaho ari mu Burundi, ni inkinamico. Mwama muvuga ngo nta matora ahari, ngo ni ikinamico, ngo ni vyo bariko bararementanya, mugabo bakanka bagatwara. Ibi inyamengo harimwo no kutagira ico mubikozeko, nimba hari ivyo mwoshobora. Ni intwaro zo mu kazo, ni intwaro zitwaza igikenye, nuko zigenda ziritunganiriza amatora hanyuma zikaguma ku butegetsi. Ni intwaro zitumviriza abanyagihugu, zitabaha ijambo. Niko CNDD FDD itwara. Muri make CNDD FDD ni intwaro ya gisirikare. Abarundi ntibarava mu ntwaro ya gisirikare kuva muri 1966 gushika uno munsi. Abarundi ntibarava mu ntwaro abarundi ntibarahabwa ijambo ngo bitorere ababatwara. Turazi hariho runani Burundi bwa bose rugizwe n'imigambwe itandukanye, baritabiriye ayo matora. Kubera iki mutohimiriza abanywanyi banyu mwibanga ntangire bashobore kubahunda amajwi? Ubwa mbere mu byo twumvise yuko ni n'ubwo runani rubandanya yuko amatora ari mu Burundi atari amatora. Bumva rero ntitubona igituma dushobora kubabwira ngo nibaje gutora ubwo runani kandi nagone ruvuga ko atari amatora. Mu bisanzwe uko twe twama tuvuga yuko mu Burundi ata matora ahari, ari intwaro ya gisirikare ikora amatora kugira ngo ihume amaso amakungu yose yuko ari intwaro rusange mu gihugu. Rero mutubwira ngo nitugende tubwire abanywanyi ngo nibaje gutora kandi natwebwe tutayemera, ngaho nibaza ko muba mutugoye. Abanywanyi bari mu Burundi, n'abantu babona ivyo mu Burundi uko ico twoshobora kubabwira, barashobora kuja gutora kubera ko bababujije, babariye umutima, bakagenda gutora bakabirunda hasi ntibatore, kugira bije mu majwi adaharurwa. Ivyo turashobora kubibabwira bakabikora, kandi twebwe ngaha tugerezwa kubibabwira. Barafise ingene bigishwa buhoro buhoro mu kinyegero, barashobora kubibwirwa. Alexis Nduhije, muri Afrika hariho ikibazo co kwizigitiza ku butegetsi, kudashaka kurekura, kudashaka kuva ku butegetsi, ari naco kibazo no mu Burundi gihari. Ugasanga bavuga ngo mpaka Yesu agarutse, umuntu akibaza ati Yesu azoza ryari kugira ngo aba bantu bave ku butegetsi? Ugasanga ni ikibazo. Ibi inya mubona vyotora nuwuhe muti? Kuko muraza mukavuga, umuntu akumva ivyo mushikiriza akumva ni sawa, mugabo bikama ari kwa kundi umugabo CNDD-FDD tukabandanya uri ku butegetsi ntihagire ikintu gihinduka. Ibi inya mubona vyohera gute? Mbega mu Burundi vyo kundi mbabarira iki kibazo ndakigire kirekire kuko
ndashaka ko mukitwishura neza mu Burundi hoba iki kugira ngo by'ukuri habe guhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro hama kandi atavyo kwizingimatiza ku butegetsi ko imigambwe myinshi yagiye irahaca yagiye ivuga ko izohava bigoranye imwe yahavuye ku nguvu iyindi yagira akamangana ni gute twosezerera ibi bintu. Ico kibazo nibaza ko arico twari twahereye ko je sino kwishura ibintu vyose vya Afrika muga ndashobora kuvuga ibintu vy'iwacu mu Burundi ko nivyo bituraba ni navyo duharanira. Mu Burundi hari ikibazo ca politiki cihindukirije mu moko, hari amoko abiri, hari n'ubwoko bwa gatatu. Urumva amoko ntabaho nk'uko nama ndabivuga iwacu ibijya vyubatswe n'abakoloni mugabo twaratevye turatinda turavyemera tuvyemeye iyo dutanguye kwicana tuba twavyemeye tubatwinjira. Reka rero twemere yuko hari abahutu abatutsi n'abatwa. Abahutu n'abatutsi bagwanira ubutegetsi, ivyo navyo ni politiki. Ivyo tumaze kubona ni uko abatutsi barafashe ubutegetsi bishimikije igisirikare, bagifashe ubutegetsi kera bari kumwe n'abahutu, ivyagiye birakurikirana murabizi, sinshaka kwinjira mu bintu vyose vy'akahise. Barafata ubutegetsi babutwaza umukazo wa gisirikare. Mu vyo bigisha cane cane babwira abatutsi nuko demokrasi izoza kumara abatutsi, nivyo bigisha kugira ndabifunyafunye. Twebwe twarabikuriyemo, turabizi, twakuriye mu Kamenge, twakurira mu bwoba, abavyeyi baratubwira yuko abahutu bazoduhonya, turabizi, twarabikuriyemo. Hanyuma abahutu nabo bakavuga bati nibo benshi, nituje muri demokrasi abarundi bonyene bitorere abatwara. Ni nako vyagenze mu 1993 hatsinda umuhutu Melchior Ndadaye arafata ubutegetsi baramwica. Birabaye murabizi vyabaye ubu Arusha yavuze iki mu bisanzwe? Arusha yavuga yuko bahaye abanyagihugu kwitorera ababatwara. Nico Arusha yashitseko, abanyagihugu bitorere ababatwara. Uno munsi hatwara umuhutu, abahutu bari mu gisirikare, abahutu baratwara leta, vyose niko bimeze. Nituje ngaho ngo tubidehe, hatwara umuhutu kandi nibo benshi, niko bavuga ko aribo benshi, ni benshi. None batinya iki kugira demokrasi abarundi bonyene bitorere ababatwara? Batinya iki? Twebwe rero mu bituraba ko tugomba kugira ngaruke kibazo cawe, inyishu izokuraho amacakubiri y'ubwoko, izokuraho izi ngorane zose twicana dufatiye ku moko, izokuraho iki kibazo cha politiki. Inyishu nuko duhereza ijambo abarundi bakaba aribo bitorera abatwara. Batoye umuhutu atware, batoye umustanderi w'umututsi atware, batoye umushingamateka w'umutwa agende abatunganirize amategeko. Nuko nivyo bizokuraho izi ngorane, haba ingorane z'amoko, ingorane z'ubwicanyi byo gusesa amaraso, canke izi ngorane zose zivuga intara n'ibiki, n'ingorane washaka byose vyo kwiba imitungo y'igihugu canke gupfungira abantu ubusa, kubuza abantu kuvuga. Ivyo byose bizohava ari uko abarundi bo bonyene bitoreye, kandi nta mutegetsi yatowe n'abanyagihugu arondera kuzosubira kubasaba ko basubira kumutora azogenda ngo abakorere nabi, ngo abibe ivyabo canke ngo abangaze.
iyo niyo nzira yonyene izotuma dushobora kuronka igihugu gitekanye. Nayo bamwe bavuga ngo ntihagume intwari y'umugambi umwe, canke ngo ntihagume eh, ngo ni twebwe. Erega ndayishimiye nimba ari umuhutu s'abahutu, nimba ari umuhutu ari ku butegetsi s'abahutu bose bari ku butegetsi, kandi s'abahutu bose bamwemera. Nagende naze yitoze, azitoza abahutu, yitoza abatutsi, yitoza abatwa, abarundi bazogoma umwe muri abo yobatwara, mugabo aba ari amajwi yabo. Ivyo nivyo bizokiza igihugu. Ivyo rero murashobora kuvyita demokarasi. Benshi hiyo ibintu, iyo abantu bafite ubutegetsi baca batangura kuvuga ngo ivyo ngo ni ivy'abazungu, ni ivy'abazungu, ngo twe ntabyo dushobora. Uravyumva, benshi iyo bafite ubutegetsi niko bavuga. Iyo batabufise ivyo ntavyo bavuga. Ejo bo bakura ku butegetsi, handi wogenda akagenda muri prison kegera Bunyoni akamubaza, Bunyoni no munsi ndavuga nabi demokarasi, mugiye mumurondeye, ntituvugana je sinshobora no kumushikira, mugabo bamwe ubu uko atakiri ku butegetsi, genda mu mubazi ivyo yiyumvira, azobabwira ko ijya intwaro y'umukazo. Mugabo akiri hajya ku butegetsi kuri ijya ntebe yavuga iki? Yavuga ko demokarasi ari iy'abazungu, ari iz'abazungu. Demokarasi si ivy'abazungu. Demokarasi ni ukuvuga guhereza ijambo abanyagihugu bakitorera ababatwara. Demokarasi ifise inkingi zine: ni ugutora, ubwa kabiri ni ubutungane ataho buhagaze, ni ukutanigana ijambo, hamwe no kugira ivyiyumviro bitandukanye. Ni inkingi izo zine, nico bivuga demokarasi. Rero ivyo nitwabishobora tuzova muri izi ngorane zose. Ivyo rero nivyo twebwe umugambo MSD turwanira. Nico gituma dushaka yuko CNDD FDD iza ikicarana na twebwe, tukavugana, abantu bose turi mu vya politiki, tukavugana uko amatora ategerezwa gutunganya. Ntituzosubira mu mpari za Arusha. Ibibazo by'abahutu n'abatutsi barabivuze, vyaraheze. Ingene bashobora kugaburana ubutegetsi barabivuze, vyaraheze. Dutegerezwa kwicara twumvikane uko amatora azogenda, bigahagarikwa ibintu vyo kwiba amatora, igisirikare kikagira akazi kacu, igipolisi kikagira akazi kacu, iperereza kikagira akazi kacu. Ivyo vyose ivyo bita tukagira doctrine z'izo nzego zirayo umutekano, atari doctrine zishingiye kwica abanyagihugu. Kuko za doctrine z'ivyo bisirikare vyose kuva muri 66 ni za doctrine zo kwica abarundi. Rero nihagera ko dushobora kubihagarika, nivyo tubwira leta y'u Burundi kwiza tukabivugana. Ivyo rero tuzobihagarika gute? Tuzoshobora kubishikira gute bwira leta y'u Burundi ize yicare icunye ngo tumvikane? Nababwiye n'inzira zitatu. Iya mbere ni uko abarundi bose bashira ubwoba, tukaja mu ibarabara tukayiruka, canke ni uko abarundi bose dushira inguvu hamwe tugafasha tugahaguruka tugafasha imihari cyangwa umuhari urwanya leta yifadikije ibigwanisho. Ubwa gatatu ni uko dukoresha izo nzira zose uko ari zibiri. Niko ico kizotuma leta ishobora kuza kwicara tukavugana. Kimwe muri ivyo gishobotse, ico kizotuma leta iza ikicara tukavugana uko demokarasi igiye kubakwa mu Burundi, abanyagihugu bakubahirizwa n'ababatwara.